mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno musi wa gatatu, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'uno musi tugiye kwihweza urugendo abarundi n'abandi bantu mu karere bagira mu bihugu bitandukanye bagiye kurondera ubuzima, bagiye guca ingero, ariko ugasanga baguye mu bibazo bitandukanye haba ari ivy'ubudandaji bwa kiremwa muntu canke kugwa mu minwe y'igipolisi cyo muri ivyo bihugu. Rero turaza kwihweza hamwe ibibazo bagenda barahura navyo. Turizera kandi kuronka intahe ya bamwe mu bagiye barajabuka hanze y'igihugu kuja kurondera ubuzima ariko bagahura n'ibibazo bitandukanye. Turizera ko kuba tuza kuvugana kandi na bamwe mu bamenyesha makuru bagiye barabikurikiranira hafi uko babona iki kibazo nuko gikwiye gukemurwa canke zimwe mu nzitizi zihari mu mategeko canke mu ngingo zigenda zirafatwa. Ni mu gihe kandi rero abarundi 29 bafashwe mu gihugu ca Zambia n'inzego zijejwe umutekano. Ni vyinshi tugiye kuganira kuri iki kibazo. Kaze rero mwese nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ni Facebook radio yacu VOA. Murakoze. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Radio ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga musanzwe mucumva buri musi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno musi tugiye kuganira ku bibazo vyerekeye ubwimukira bwo mu kinyegero buba burimwo ibibazo vyinshi cane bishikira abene gihugu. Ni mu gihe bamwe baja guca ingero mu bihugu vy'Abarabu, abandi bakaja mu bihugu vya Afrika y'Epfo n'ahandi henshi. Ni mu gihe kandi abarundi bashika kuri 29 bafashwe n'igipolisi ca Zambia binjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Muri bo hakaba harimo n'umwana w'imyaka 10, umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Mu misi yahera kandi twarumvise abarundi bashika kuri 24 mu gihugu c'Ubuganda naho nyene bafashwe. Tugiye kwihweza ahanini ico kibazo. Ni mu gihe kandi mu kwezi kwa mbere leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga yahaye amashirahamwe yigenga uburenganzira bwo kurungika abakozi mu bihugu vyo hanze, birimo n'ivy'Abarabu n'ivyo bindi vyose tuvuze, ariko abantu batari bake bakabandanya bagira ubwimukira bwo mu kinyegero. Tugiye kuganira kuri iki kibazo. Turafise kandi ku murongo wa telefone umumenyesha makuru akurikiranira hafi iki kibazo muri misi yahera cane, umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro mu Burundi, mugenzi wacu Nduwayo akaba akurikiranira hafi iki kibazo c'ubwimukira bwo mu kinyegero. Mushinga nahe murakoze cyane gufata akanya ko kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika turabira hamwe iki kibazo uko cifashe n'amakuru menshi twagiye turaronka muri misi yabimukira mu kinyegero. Reka twibutse abanyonyi b'Iradiyo Ijwi rya Amerika yuko kuri Facebook yacu turabandanya twakira amanimero yanyu kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Adresi yacu ni yindi nyene, ni radio yacu VOA, mushikirize ibibazo n'ivyumviro, mwongere mutange na nimero yanyu tubahamagare muterere. Abishinga nahe Nduwayo, kaze neza ku Radio Ijwi rya Amerika. Ni Omer Nduwayo, murakoze kumpa ikaze kuri Ijwi rya Amerika. Nizere ko ibyo mumbaza nditeguye kugira icyo ndabivuzeho ko narabikurikiraniye hafi.
mushinga nahendo wayo ahubwo kuri uno musi nyene muri iyi misi nyene twarumvise nk'iyo nkuru nari mvuze y'abarundi mu gihugu ca Zambia. Reka duhere kuri iyo nkuru nyene, ico mwayumvise ko ukuntu mwayikurikiranye vyagenze gute ku batayizi. Twarumvise yuko abarundi batari bake bafashwe n'igipolisi ca Zambia, vyagenze gute muri iyo nkuru? byavuze ko ari abanyagihugu bagera ku 42, 28 bafashwe bavuga yuko bavuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Bamwe bafashwe ari abarundi bavuga yuko bavuye mu gihugu cya Tanzania babeshya, ariko amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Zambia yerekana ko ari abarundi, gutyo baca bahitamwo kubafata. Abandi 13 nabo bagiye bafashwe uko nyene, nabo nyene babesha yuko ari abarundi, ari abatanzania bagiye kwisumamwo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ariko kandi nabo baca barafatwa n'ico gipolisi inyuma yo gukora amatohoza akerekana ko ivyo bavuze ari ububeshi, atari abatanzania ahubwo ari abarundi. Turumva ko amashirahamwe atandukanye afise ico bivuga ko kumbure na leta y'u Burundi nayo nyene ikagira ico bivuze ko bicije mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bakazogira ico bivuze ko nabo nyene, ariko nk'amashirahamwe akurikiranira hafi uko kugerageza gufasha abarundi kuja mu mahanga biciye mu nzira nyazo. Ndazi ko mu misi yahera ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwahaye uburenganzira amashirahamwe amwe kurungika abantu hanze y'igihugu, bakabategura bakabafasha kugenda biteguye kandi baciye mu buryo bwemewe. Ivyo bikorwa vyoba vyaratanguye, muba mubona hari inzira nziza abarundi batangiye gukoresha kugira ngo baje mu mahanga gukorayo? Kugera kuri uno mwanya hariho amashirahamwe afise aho akorera intonde, yandikira abifuza kuja muri ivyo bihugu, akandika abakenyezi, akandika abigeme, akandika abagabo, ariko kandi ugaca usanga ibyo kugenda muri ivyo bihugu ni ibintu bitwara igihe kirekire. Bararindira kugira ngo barabe yuko bagenda, ugasanga bitwaye umwanya utari muto. Harimo rero n'ikibazo cyo kurondera impapuro z'inzira gica kimera nk'intambamyi, kibafata umwanya utari muto kumbure barondera impapuro z'inzira, gutyo rero ugaca usanga ivyo kugenda ntibyihuta. Bimaze kuba bitihuta rero ugaca usanga abifuza kuja kurondera ubuzima muri ivyo bihugu bashoboye gucisha mu nzira za hagufi zishobora kuborohereza kugira ngo barabe ko boshobora gushika muri ivyo bihugu ku mwanya bipfuriza ko. Arico gituma rero usanga rimwe na rimwe bahitamwo kugenda badafite ivyangombwa bikwiye, canke ivyangombwa bafise rimwe na rimwe ugasanga sivyo, vyaciye mu nzira za magendo, kubera ko usanga babironka biciye ku bakomisiyoneri cyangwa se ababafasha kwirondera ivyo bitabo by'inzira. Gutyo ugaca usanga iyo bashyitse muri ivyo bihugu baravye ivyo bitabo by'inzira bagasanga ntibikwije ibisabwa, ari naco gituma rero baca bafatwa. Ni ukuvuga rero ayo mashyirahamwe kugeza kuri uno munsi ariho, mugabo ibyo kurungika abantu muri ivyo bihugu ntabwo aratangura kubikora ngo abantu batangure kugenda byoroshe. Kumbure mu kanya uraza kutubwira nuko ubona amwe mu mashirahamwe twumvise muri kahise iyo yakora ibijanye n'urudandazwa rwa kiremwa muntu yinyegeza avuga ko ari amashirahamwe agiye gufasha abantu gukorera hanze. Twumve kumbure niyo bagikorerayo niyo abantu bakiyacamwo, ariko mbere yaho reka twakire bamwe mu banywanyi biratijwe rya Amerika bafise ico baterera canke ico babaza. Dufise ku murongo wa telefone Benjamin, uraho neza? Mahoro mahoro. Muraho urakomeye? Ndakomeye. Benjamin, uduhamagaye uri hehe? Ndabahamagaye ndi Bujumbura. Ikibazo canke iciyumviro kuri iki kibazo c'ubwimukira bwo mu kinyegero canke ibibazo abarundi bagenda barahura navyo, wowe bivuga kwiki? Iciyumviro noterera nuko bobikora neza, kuko umuntu arashobora kuja hanze ugasanga ariko arahohoterwa na cane cane abo baja mu bihugu vy'Abarabu.
ugasanga arakora ntahembwa cyangwa aragiriwe nabi. Ni uko bobikora neza bakabishyira ku mugaragaro, abantu bakagira aho bitura. ego urakoze cyane Benjamin ngaho i Bujumbura. Tugaruke ku mutumi. Urumva ko abanyagihugu bamwe bamwe barabona yuko harimo intambanyi, koko harimo ibibazo, nubwo umuntu ashobora kuba ari mu bukene afite ibibazo byinshi avuga ati jewe ari ugupfa napfuye reka ngende kurondera ubuzima ahandi. Haravuzwe cyane urudandazwa rwa kiremwamuntu, trafic, ibyo bavuga mu gifaransa trafic des êtres humains. Mu Burundi icyo kibazo kiracibonekeza, coco cyifashe gute? Ntego ndakumva 5 icyo kibazo cy'uko abantu bagenda hanze bagaca mu mashyirahamwe canke bakadandazwa, amashyirahamwe atemewe, amashyirahamwe atari nyayo yihisha avuga ko ari amashyirahamwe yo gufasha, ariko ugasanga ni urudandazwa rwa kiremwamuntu. Muri make uko ni nkako bigenda, kuko ni urutonde ubona yuko abagenda muri ibyo bihugu batogwa n'abantu baba bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, hanyuma bakabahana n'abandi baba bari mu bindi bihugu. Hariho nko mu gusanga uri nko muri Kenya ubakira, hanyuma ukabarungika muri ibyo bihugu. Muri ibyo bihugu naho hakaba hariyo abandi baca babakira, hanyuma bakabona kubashikana ku bakoresha babo. Ni ukuvuga duhereye kuba bagitangura kurondera ibitabo by'inzira, hariho bamwe babirondererwa n'abari muri ayo mashyirahamwe, kubera ko usanga uwamutumye ko agomba kumukoresha ari muri ibyo bihugu ari we aba yarungitse uburyo kugira ngo ayo mafaranga aba ariyo arondera ibyo byangombwa, harimo za viza, harimo za pasiporo n'ibindi. Hanyuma rero ni ukuvuga iyo pasiporo uwo agomba kujya muri ibyo bihugu amaze kuyironka arayikoresha kuva i Bujumbura, akayikoresha gushyika mu za Kenya, kuzigishika muri ibyo bihugu aba agiyemo nko muri za Arabie Saoudite na za Oman n'ahandi. Ariko ngo ashyitseyo hariya nk'uko intahe bashinga zivuga, ni uko umubosi wabo cyangwa umukoresha aca abaka iyo pasiporo, ngo haba ari mu ntumbero yo kugira ngo yikingire ntazohava atoroka ave ku kazi agende mu mihanda cyangwa se mu mihana yindi kurondera akandi kazi, kumva arakurikiye amahera menshi agereranije n'ayaronka kuri uwo mukoresha wiwe. Gutyo rero ngo abamugiriye kugira ngo amugumane, kuko atagira iyo pasiporo ntashobora kugira ibyiyumviro byo gusohoka ngo ave mu rupangu, kuko afashwe bica bimubera ikibazo. Rero ni ukuvuga yuko kuva ngaho i Bujumbura baba bafite abantu babakurikirana, bamenya ingene babarungika, baburiza indege, hanyuma bagashyika mu bindi bihugu aho bagirira escale cyangwa aho baruhukira, bakakirwa n'abandi. Abo bandi bagaca baburiza iyindi ndege bakabashyikana kugera bashyitse iyo bagiye gukorera. Bashyitse iyo bagiye gukorera, bo bavuga yuko urutonde rwo gukurikiranwa ruba ruhagaze rimwe na rimwe, kubera ko bashyitse hariya naho basubira kurondera abo bantu babafashije kugira ngo bagende, ntibasubira kubaronka. Babaronse naho ibyo babishyura basanga rimwe na rimwe bidahuye n'igitabo baba basaba, kuko nk'ubu bafashwe nabi ku mubosi wiwe cyangwa kuwumukoresha, agize ngo abibabwire, bo baca bafata yuko ariko arabahenda, ari icyitwazo cyo kugira ngo kumbure yironkere iyo pasiporo yiwe kuri uwo mubosi wiwe, hanyuma aronke uburenganzira bwo gusohoka inzu cyangwa urupangu akoreramwo, aje kurondera ubundi buzi hanze ku ibarabara, aho baba bahembwa menshi. Ni ukuvuga aho baba bashyikiye rimwe na rimwe baba bahembwa amahera make, bifatiye ku kuntu urumva uwo mubosi ari waba yararungitse ayo mahera kugira ngo arondereze ibyangombwa, harimo zimwe za pasiporo navuga, harimo za viza. Ibyo rero bigaca bituma amuhemba amahera make kugira ngo
amahera yakoresheje amwe ayarekipere ayagarure hanyuma rero nabo nicyo gituma cyafata n'iyo pasiporo kugira ngo ntazaronke umutima wo kwiyumvira gusohoka kuja gukorera hanze kuko agiye mu ibarabara babyita kujya mu ibarabara ngo iyo bari hariya iyo bari mu ibarabara rero ngo niho baba bakorera amahera menshi ibyo rero bigaca bituma umubosi afata pasiporo kugira ngo ntaze yipfuze kujya mu ibarabara nibyo cyane wumva ni agaca ukuvuga mu ayo buco mashyirahamwe atangurira i Bujumbura hariho ababakurikirana ngaho i Bujumbura babashyira ku ntonde bakanababwira ati tuzotwara aba ku itariki iyi umwe wese akamenya itariki azogirako nibyo koko hanyuma bashyitse muri za Kenya no mu bindi bihugu aho bagirira akaruhuko aho baruhukira kugira ngo bafate indege ibashyikana muri ibyo bindi bihugu baba bagiyemo nko muri za Omani za Arabie Saoudite haba hariho ibindi migi ibakurikirana gushika bashyitse ku mubosi wabo azoba ari wabaha akazi ari nawe azobahemba amafaranga uwo nawe ngo abasanga ku kibuga cy'indege aho ku kibuga cy'indege rero baba bashyikiye iyo bageze muri ibyo bihugu baba bafite abo baba babatwaye babakira ngaho barabaha ibintu by'ibipankarte biriko amazina yabo hamwe n'inomero zabo nako amazina yabo n'inomero z'igitamburizo cyangwa se za pasiporo kugira ngo uwo muntu amukeneye ashyitse ngaho arabe asome ku ibyo bipapuro kuko benshi bagenda batazi ururimi rw'icyarabu ahanini rukoreshwa hariya abandi ugasanga n'icyongereza ntacyo bahwihwisha gutyo bigaca bituma rero bakoresha ibyo bintu bimeze nk'amapankarite bishyira ko bagenda bamanitse kugira ngo byorohe yuko umubosi abaronka aho ku kibuga cy'indege kubera baba bahashyikiye ari benshi kandi n'ababosi baba baje kurondera abo batumye ko nabo baba ari benshi yego cyane cyane ururimi ruba ari intambanye ikomeye cyane kuko iyo ugiye mu mahanga atazi ururimi rwaho ikintu cya mbere usanga uguye mu rudandazwa rwa kiremwamuntu nuko utumva ibyo baba bari barakuvuga ko rero uwo murumva bagenzi n'umumenyesha makuru kuri radio Isanganiro mugenzi wacu mu gihugu cy'u Burundi akurikiranira hafi iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero muri iyi minsi urumva amasoko afise n'amakuru afise kuri ibyo ni menshi tubandanye tubahamagarira gushikiriza amanimero yanyu kuri Facebook yacu mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuko guco muvyumva ko iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero turafise ku murongo wa telefone Claude uraho neza niho nirere mahoro amahoro cyane uruherereye hehe ga Claude Igitega yego Claude iki kibazo haba ari ico c'urudandazwa rw'abantu canke cyo kuja mu bigo by'abarabu kiravugwa cyane ngaho Igitega bimeze gute ubu niho mbona kiravuganga cyane bivanye n'uko uku kuntu leta y'u Burundi yagiranye amasezerano n'aje amashirahamwe ajejwe kuzobatwara rero abantu bariko biyandikisha ngo barafata inyigisho hanyuma ngo bakaheza bakabarungika hariya barabarondera n'amapasiporo ubundi bwo ntibyari bishushe cyane nk'ibujumbu Igitega hoba hariyo amashirahamwe naho nyene yari karandika abigeme cyane cyane abakenyezi bifuza kugenda hariho ishyirahamwe riri mu Giheta gusa sinzi izina ryaryo n'ibindi biri ngaha mu gisagara ca Gitega bariko barandika mugabo nta n'abambere baratwara ngira barashaka inyigisho none mu kibano ga Claude ko tugize amahirwe yo kukuronka mu kibano cyane cyane ngaho hagati mu gihugu abagabo cyangwa abavyeyi babo bigeme bavyakira gute bumvise uwabo yipfuza kuja mu bihugu by'abarabu iyo umwana arira nyina ntiyumve niko twavuga bavyakira gute ku bisanzwe kubera ukuntu abantu twikeneye muri kino gihe iyo hariho umwana abyifuza kugenda w'umukobwa cyangwa umugore wa kana ashaka kugenda akenshi iyo babiganiriye n'umuryango barabihurizako bamaze kubihurizaho rero akavuga ati raba ukuntu wotsindirayo utarataze nuronka uburyo hanyuma tugire gute tubandanye ubuzima bwabo rero benshi b'abagabo usanga babyitwaramo nabi ugasanga umugore yaragiye ararungitse amafaranga y'amafaranga ntakore ibyo kwiteza imbere mu rugo ugasanga umugabo yagiye mu bindi bintu by'ubuhumbu inyuma y'urugo n'imico mbyumva nawe ingaruka ni kenshi usanga zo gusenyura ingo ariko none nk'intahe nyinshi tugenda turumva z'abantu
abigeme n'abakenyezi bafatwa nabi ugasanga barakoreshejwe mu buryo nk'ubw'ubuja iyo muri ibyo bihugu bagiyeyo, amakuru y'uko banicwa, amakuru mabi mabi tugenda turumva yo barayumva, yuko hari igihe kenshi bigenda nabi haba ari mu bihugu by'abarabu cyangwa ahandi, ukanumva yuko bishobora no gushikira n'abagabo. Twumvise amakuru menshi yuko muri Zambia, mu Buganda, muri Afurika y'Epfo abantu bagiye barafatwa, hari abapfuye bari mu ngendo. Izo nkuru mbi naho nyine barazumva, kugira ngo bafate ingingo barabiye ku makuru meza n'amabi agenda aravugwa. tumva ariko usanga kubera kurinda no kukuntu abantu twikeneye bakubwira ati ntasize hamba hose barahamba ntizobwiyo nzoba ngeze, ariko nk'ubu twe twadushimye ko leta y'u Burundi yarigiranye amasezerano n'amashyirahamwe, tukavuga ati abacu bagiye hariya kumbure bazohora babakurikirana, n'akarorero nka kurya ubona nk'abasoda bari muri Amazone ukabona ko babakurikirana muri leta bazananyemo, ugasanga ibintu biriko biragenda neza, ariko ibaye nabi bakagikosorera hamwe. Twakwibaza ati nayo mashyirahamwe rero ko bigenze uko azohora dukurikiranira abacu kumbure ntibafatwe nabi hariya babe bafite aho bitura n'agateka kabo. Claude ngaho Gitega, turagushimiye cyane kuvyumvira. Murakoze. Ego, reka tubandanye ku murongo wa telefone, twakire witwa ndabona ni Trump Wiburera. Trump Wiburera ku murongo wa telefone turi kumwe. Amahoro cyane. Muraho neza Umwaka musha twese. Ndabona nimero zawe uduhamagaye uri mu Rwanda. Namahoro mu Rwanda. Turi amahoro, turashimira Imana, ibintu bimeze neza, nta kibazo, ubuzima bumeze neza mu Rwanda, i Kigali. Imana ishimwe. None ku byo tuko turaganira kuri no munsi byo umuvyumvira kuri iki? Nabibonye kuko iradiyo yacu turayikunda cyane. Icyo nabaza njyewe, kuki tujya tubumva benshi cyane ngo baraye abashinga nahe b'abarundi ngo baraye ku mabarabara bagiye mu ibyo bihugu by'abara by'iyo ngiyo hirya kure za Omani, kuki bagenda ubuyobozi bwabo butabizi, ese kuki bagenda mu ibanga, abagenda bazwi bakaba bakeya, biterwa n'iki? Nta kuntu bajya baborohereza bakagenda guverinoma yabo ibizi, igihe bagize ikibazo bakabimenya. Ego nkuko icyo nicyo nibaza, kuki bagenda mu ibanga ugasanga bagiye gukora akazi ko mu ngo, ugasanga bamwe bakorewe iyicarubozo, ihohoterwa, nta kuntu bajya babimenyesha ubuyobozi, bakagenda ubuyobozi bukamenya ngo dufite abantu aba mu bihugu, tujya twumva ngo batawe muri yombi, twumva ngo batawe muri yombi bagiye, kumva leta ivuze ko itabazi, nta kuntu bajya bagenda guverinoma ibizi, sibyo byiza. Ego turaza kukiganira ko murakoze cyane. Mbere yuko tuva ku murongo Trump nuko ndayizita kwita Trump, ariko Trump wavuze ikibazo kiriko kiribonekeza. Yego, none nko ngaho mu Rwanda hoho abigeme n'abakenyezi barijukiye kuja mu bihugu by'abarabu cane, hoho ubibona bimeze gute ngaho mu Rwanda? Nakoze inaha ngaha urubyiruko rwitaweho cyane, nta bantu bitewe n'ukuntu mu bihugu bajyamo babona ihohoterwa bakorerwa, nta muntu ukigenda, urwaruka inaha rwitaweho, ruri guhabwa amafaranga bagakora imirimo ibabyarira inyungu. Ntabwo bakigenda rwose. Urakoze cyane turagushimiye. Ego, reka tugaruke ku mutumire wacu Mushinga Nahenduwayo. Hari aho biriko biragenda neza, biriko biraja mu ngiro, aho abantu bijukiye guca muri leta cyangwa guca mu mashirahamwe azwi. Twavuze zimwe mu ntambanyi zituma abantu badaca muri izo nzira. Ahanini wavuze ko kenshi usanga ari impapuro zifata umwanya muremure, kumbure kumwe n'uburyo ahanini. Zimwe ni impapuro zifata umwanya muremure, ariko ahanini mu bituma baja muri ivyo bihugu harimwo ubukene buterwa no kubura akazi. Ugasanga abantu baraho barafise amaboko yo gukora, ariko ugasanga akazi ntibakaronka, cyangwa ugasanga kugira ngo bahabwe akazi basabwa kuba bafise uburambe bungana nk'imyaka
itatu ine itanu ariko ugaca usanga ubwo burambe ntabwo bafite icyo bita experience mu gifaransa. ibyo rero uca usanga rimwe na rimwe biba inzitizi kugira ngo kumbure baronke ubuzinga mu Burundi, bagaca bijukira kuja muri ibyo bihugu. Ariko kandi wanashima turetse iby'ubukene muri ibyo bihugu urabona ko bahembwa amahera yo mu bwoko amahera mvamakungu, ndavuga amadolari cyangwa ayandi mahera mugabo atari amarundi. iyo bahembwa ayo mahera hariya ni amahera usanga afite agaciro kanini iyo ashyitse mu Burundi. ni ukuvuga baca babona yuko nubwo boronka akazi mu Burundi, erega hariho n'abava ku buzi bwo mu Burundi kubera ko bubahemba make bagahitamo kuja muri ibyo bihugu kugira ngo baronke agashahara kisununuye. kuko nk'ubu ushobora guhembwa amadolari 800 ku kwezi, mu Burundi yaho urahembwa amafaranga y'amarundi ari ku bihumbi 500, ibihumbi 400, 300. urumva aronsa aho aca kugira ngo agende muri ibyo bihugu, biba byoroshye yuko aca ahitamwo kugenda muri ibyo bihugu. hanyuma baca mu nzira zitandukanye. urumva twavuze abaja mu bihugu by'Abarabu, abo bo urumva bagenda baciye ku kibuga cy'indege cyangwa bagaca mu bihugu bibanyi bakajya kurira indege mu bihugu bibanyi. ariko kandi abaja mu bihugu by'aha muri Afurika nka za Zambia, za Mozambique hamwe na za Afurika y'Epfo bagenda baciye mu buryo butandukanye. hariho nk'uko amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu cyangwa aharanira kumbure agateka k'abantu, amwe nka ONLCT Weton Frere riravuga ko abo bantu baca mu nzira zibiri zo ku rusi, ndavuga Bujumbura, Dar es Salaam hamwe na Zambia. ni ukuvuga bava i Bujumbura buriye imodoka bakagenda i Dar es Salaam, bari mu modoka bagaca bashyika muri Lusaka muri Zambia bari mu modoka, cyangwa bagaca i Bujumbura. point de départ iyo birumvikana ko ari Bujumbura, hanyuma bagaca mu Rumonge, bagaca bajabuka muri za Kigoma, hanyuma bagashyika ahantu bita Mpurungu muri Zambia, bagaca burira imodoka bagenda ku mugwa mukuru wa Lusaka aho nyine muri Zambia. abandi nabo baca mu mazi buririye ku kivuko cya Bujumbura, bakamara iminsi 3 bari mu kiyaga Tanganyika. uko baca mu kiyaga Tanganyika hanyuma bagashyika ku kivuko cya Mpurungu aho muri Zambia, bagaca babandanya bagaca burira imodoka rero ibashikana i Lusaka, kuko benshi imirimo yabo bayikorera ku mugwa mukuru wa Lusaka aho muri Zambia. byumvikana rero yuko ubukene nicyo kintu cya mbere. hanyuma mu kibano wanashima ntibagaye ufite icyifuzo cyo kujya muri ibyo bihugu, kubera ko bamwe mu bagiye muri ibyo bihugu babana ababanyi babo usanga hari aho bishikaye. usanga bamwe baraguze amaparcelle, ibibanza byo kubakamo mu bisagara ahantu haboneka, ugasanga bafite inzu ziri ekipe, ni ukuvuga zifite ibyangombwa bikwiye, bafite amateleviziyo, bafite intebe nziza zo kwicarako, baryama ahantu heza, utubati twiza mu nzu, ugasanga inzu imeze neza. abandi ugasanga baraguze n'imodoka, uburyo bwo kwiyunguruza kubera ko bagiye muri ibyo bihugu. uca usanga rero n'abandi bo mu kibano bafite icyifuzo cyo kujya muri ibyo bihugu, nta bwoba bagira. usanga mu kibano uwabo yifuje kugenda, bagira n'ingufu nyinshi kugira ngo bafashe kugira ngo aronke ahaca maze ashike muri ibyo bihugu. birumvikana cyane. ahubwo uwavuze igihugu cya Zambia, tugize amahirwe turonse umwe mu barundi baba mu gihugu cya Zambia, ni Nduwimana. turi kumwe ku murongo, uratwumva? ndabumva neza cyane. amahoro cyane. amahoro neza. muherereye muri Zambia muri kano kanya? aje niho nicaye. bimeze gute ngaho? muri Zambia nshima Imana nk'uko bisanzwe, ndi ku murimo wa misi yose, uruganda rwa Teofiti none uko gukorera mu masoko. duhe intahe yawe y'ingene washyitse muri Zambia, byari bimeze gute? wagiye mu yihe nzira? intahe yawe bimeze gute? jewe ngera nashyitse muri Zambia naje mu 2020, kuvuga naciye
bwa mbere tuba twapanze kuza n'ubwato, hama tugomba kuza n'ubwato ngo duce mu mazi. icyo gihe ubwato buca buratererwa, tuca dupanga kuca muri Tanzania tuje n'imodoka. Kandi twaje turi umugwi w'abantu indwi, ariko twese tuba dufite amapasiporo, kubera icyo gihe ndibuka pasiporo ntibyari bwagorane nk'ubu ngo b'umujyi wibure, kuko iyo nagiye kuyirondera mu kwezi kw'icumi, kubera nategetse kuronka amahera ngiye mu kw'icumi na rimwe nsanga yarasohotse. ni ukuvuga hama rero turaza twaruriye imodoka isanzwe ngaho muri pire i Bujumbura, iratuzana duca dufata bisi turi ngaho i Bujumbura, dushikana mu Kanyosha kugira dufate igihe aya mabasi akuze aja za Makamba. tugeze Makamba turashika bwije, tuca turara aho bita umupaka wa Tanzania na Makamba, ahantu bita ahantu ugeze aho ugumye aho ase muje kuri santre Makamba, tuca turaja turukira ahantu badusize Imanyovu. Bukeye rero tuca turinjira Zambia, turagongesha pasiporo kuko twari dufite, turariha na leta ijyanye na korona, hari muri korona. Turabandanya, ariko twaragize intambamyi zitoroshe mu nzira ya Tanzania, twari dufite ibyangombwa bakaguma badufata. Inzira ya Tanzania mu bisanzwe ni inzira mbi cyane, ntabwo yorohereza umuntu iyo ariko arafata urugendo, kuko nawe uba ufite ibyangombwa barakwigenza ko baratwurutsa barasubira. Twaratumukuye, twagiye gutora agahengo ariko tugeze i Kigoma, kuko tumaze kugera i Kigoma twagiye dufata bijya bibasi bikuze, kubera aho twari mu modoka isanzwe bijya bikuze. twebwe icyo batubwira tugeze kuri migration ya Tanzania, batubwira bati yerekana ibyangombwa, twerekanye twace tubandanya tugenda. Ego none ga Nduwimana, uwe ndumva ko urugendo rwabaye rurerure cyane, aho nye tugeze Goma honyine, ntiwari bwanashike no muri Zambia. Urugendo rwari rurerure, kumbure rukaba rwaranasabye n'uburyo bwinshi ku bantu bagenda bagira izo ngendo batanafise n'iyo pasiporo we wari ufise. Impanuro baha n'izihe? Kuko birumvikana ko naho wari ufise izo mpapuro, naho nyine hagiye harabamwe utunenge, hagiye harabamwe utubazo mu nzira. Impanuro ufitiye abantu bifuza kugenda bakagira ubwimukira bwo mu kinyegero, bo impanuro baha n'inkizi? Jewe impanuro nabaha, kubera amaze kubona amahanga ingene agoye, n'ubwo ari ubu ufite n'abafite ibyangombwa ntabwo tworoherwa mu mirimo yacu ya minsi yose. Ikintu nohanura bene wacu, vyema n'ivyo mu gihugu ubukene buratuma tugenda bikatugora tukamererwa nabi hejuru y'akasomero ko tuba twamaze amashure, kuko nk'abantu bose bari muri iki gihugu ca Zambia ugiye kubiraba na bose ni nk'ibice nka 20% bitaba rwaruka rwamaze amashure. None ngaho muri Zambia hoho ubuzi buroroshe kuronka, ubuzima bumeze gute? Muri Zambia ubuzi ntawe uvuga ngo buroroshe kuronka, kuko iki gihugu cya Zambia bwa mbere na mbere abazambiya ntabwo bakoresha, nta bakozi bakoresha. Ni ukuvuga baritekera, barisumira, barikorera byose? Baritekera, nta bintu by'abakozi bo mu nzu ubona ngo basaba barera abana ukuntu barimenya. Ni ukuvuga umuntu iyo uvuye mu gihugu gituma ko n'uwiwanyu cyangwa ukaza gukorera abandi bantu baje bava hanze mu bindi bihugu, mugabo akazi muri make naho uvuga ngo karose, kuko ntushobora kuva mu gihugu ngo uje kurondera akazi no muri Zambia ngo karonke udafite uwagutumye, ko twese twaje dufite abadutumye. None mumaze kugera hiyo, kumbure murafise n'ababatumye ko yego, ariko abarundi muri hamwe, murafashanya, murakorera hamwe, mu kibano bimeze gute? Abarundi twunze ubumwe rwose cyane, abarundi, abanyarwanda. Ni ukuri ntushobora kumererwa nabi, kwanza kubera tuba turi umwe. Umuntu agiye ku isoko iyo imbere y'umuryango ukumva gusa ko muhurije ku rurimi, akavuga ikintu ukatumva akumva ko uri umurundi cyangwa umunyarwanda, aho nyine ubuma buba butanguye, naho uba utamuzi. Ubutegetsi tuba tububwiranya turavye ururimi, tukakumva yuko uvuga ururimi rwacu cyangwa ukavuga ururimi rwo mu Rwanda, tukamenya tuti hamwe mu bisanzwe twunze ubumwe rwose cyane, ku buryo nk'ugize ikibazo dufashanya hagati yacu. Yego, mbere ko ndakurekura Nduwimana, hariho abarundi bashika kuri 28 barenga bafashwe muri ico gihugu, harimo n'umwana w'umukobwa mutonyo w'imyaka 10 twumva yari ari muri uwo mugwi. Amakuru yabo muba muyafise, bimeze gute? Baracari mu minwe y'igipolisi, bararekuwe, byifashe gute?
twumva amakuru dushobora kuba twumva icyo nobabwira cyose ni kacu hino muri Zambia niko kazi bafite ko gufata abantu b'abanyamahanga kandi n'abaciriyemo burya nta bintu byo kuvuga ngo bariko ngo barondera ngo abantu kuvuga mbere na mbere iyo turiko turi hino uraja wumva ati uno munsi bafasha abantu ibyo bafasha abantu kandi iyo abo bantu bigeze gufatwa twarabumvise gusa ntawe uzi ko bakiri mu minwa y'igipolisi kuko mu minsi yahera harigeze kuba umukobwa ugeraho yinjira no mu masengero ariko wa muhungu barafata abantu mu masengero n'iyo minsi yahera icyo gihe rero hoho babafashe bari bafite ubujegitifu yo kuba babasubiza mu gihugu iyo mwaje mumva no kuvuga bagufashe uri mw'ibarabara wurira ibase hama kaja wumva ati babajanye basi Tanzania ahandi naho mugabo ubu kuba bariko barafata barabajana mu buzo kandi bakujanye mu gaso ntabwo woroherwa kuvayo kandi ni ibintu nyene ankete ni ibintu bitera ingorane kuko babafata muri benshi nyene babajana ntawe ubizi birimo ibibazo nyene bitoroshe kuko hariho abo usanga n'ibyo babafashe bakaba ata byangombwa bari bafise kandi ikibazo bafise bagufashe nimba biba biri ku isoko bagagufatira mu gahinga wowe ubwiye uragiye urumva ntibyoroshe. Ambasade yoyo y'igihugu c'u Burundi ngaho hari ico ihora ibafasha mu bibazo nk'ibi biba bimeze gute iyo kumbure mu bituye? jewe ikintu nigeze kumva bavuga icyo gihe hamaze kuba mu bintu byo gutanga abantu mu rusengero bakabafata byarameze nk'ibijya hejuru cyane ni ukuvuga ijambo numvise ni uko numvise bavuga yuko ahanini babafata kubera batagira ati hanini twebwe batwagiriza ko dukora bizinesi tutagira impusha rero iyo nsiguro numvise itangwa n'uwo bavuga yuko ari umuserukizi w'igihugu cino niko yabitivuye. urakoze cyane ku makuru uduhaye ngaho muri Zambia. Tumva ko bitoroshe ubuzima bwo gufata ingendo mu kindi gihugu kumbure udafise utazi ingene biba bimeze muri ico gihugu ururimi rwaho kandi biranasaba n'uburyo bwinshi ariko kumbure hariyo nabo bishobora gukundira nkaho warashoboye gushikayo waragiye na pasiporo yawe uko urakora byifashe neza turabishima. Urakoze cyane Nduwimana. Rero ndakora nta kibazo na kimwe nyene angorane ndashima Imana kuko nashoboye kuronka ivyo vyangombwa kuko nanjye iyo ntabironka ngira nabi guhavana nsanza mu buryo butemewe kuko urumva abo twari turi kumwe bari bansitse. Ego urakoze Nduwimana. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire yihanganye cyane urakoze Bruce Pascal. Bruce Pascal kaze neza. Murakoze. Muherereye hega Pascal? Turi Kigali mu Rwanda. Nakomeje kumva ibyo aba mwatumiye bavuga ndetse n'abo mwahamagaye ariko ku giti cyanjye ngiye cyo nashimangira ni uko iyo usize igihugu cyawe hanze nta marongo ahambaye ushobora kubonayo usize igihugu cyawe cyakubyaye. Niyo cyo nashishikariza nk'abo baba bagenda hanze ngo bagiye gushakayo amarongo bagiye gushakayo ibyiza byinshi birenze ibyo basize mu gihugu cyabo cyaba ari u Rwanda cyangwa se Burundi ndetse n'ibindi bihugu. Nabashishikariza kuguma mu bihugu byabo ahubwo bo bakajya basaba ko leta yabo yagira iki bakorera ku byo bakora mu gihugu cyangwa se amafaranga bahembwa amakampani bakorera bagasaba kuba babongereza imishahara kuko iyo urebye muri kino gihe usanga ibintu bisigaye byarakaze umuntu agahembwa amafaranga make adashobora kugira icyo amufasha ugasanga mu bijyanye n'iterambere nta kintu bimufasha ku mafaranga ahembwa. Rero nkaba nashishikariza abo bajya hanze y'igihugu rwose kuguma mu gihugu cyabo bagashakira amafaranga mu gihugu cyabo nubwo byaba bigoranye ariko hari igihe bigeraho bikemera. Hanyuma ku cyanya giti ngiye gucya navuga ku bijyanye n'imishahara y'abakozi nubwo nawe ndi umuturage ariko nanjye hari icyo mbona bivuga bitewe n'ukuntu mbibona. Nk'iyo urebye u Rwanda Uburundi abakozi babo iyo urebye usanga bahembwa amafaranga makeya cyane kandi ugasanga abo bakire abakoresha bo bafite inyungu y'umurengera cyane ku buryo w'umukire usanga rwose yaguze amamodoka menshi ariko uwakoresha ugasanga nta kintu na kimwe yigezaho kandi ari guvunika cyane ugasanga nabyo birabangamye. Tukaba twasaba nka leta
kuba yashyiraho nk'abakozi nabo bagafata nk'amasendika akoresha abakozi bakavuga ati mugomba guhemba abo mukoresha ntimukabarye uko usanga nabo bahembwa amafaranga make kandi ugasanga umuturage iyo umuhembye amafaranga arishima n'akazi akakishimira akavuga ati reka nkore nishimye kuko mpembwa amafaranga ashobora kugira icyo amfasha ejo nagura itungo ejo nagura iki nkatera imbere nanjye nk'abandi aho gukorera umukire mbona utera imbere ariko twebwe nta kintu atugezaho tukaba twasanga leta ku ruhande rw'abikorera nayo kuba yareba icyo ikora kuko iyo urebye kuri kino gihe usanga abakozi ba leta aribo bashobora kuba bahembwa amafaranga ashobora kuba ari hejuru ariko ku bakozi noneho bikorera ugasanga imishahara yabo ni mitoya cyane ku buryo nta kintu ifasha umukozi rero tukaba twasaba amaleta yacu cyane cyane mu rwanda rwacu rwatubyayeho kagira imana gufasha n'abantu b'abaturage nabo usanga bakorera bake ku ruhande amakampani kuba babafasha kugira ngo nabo bahembwe amafaranga agaragara niyo mpamvu weje abaturage benshi usanga bayikeneye banayishaka kugira ngo umuturage yiteze imbere uko yiteza imbere bimwe byo gutekereza kujya hanze abyibagirwe kuko yumva ko ari mu gihugu nacyo akora amafaranga yizigamira abona n'ayaryo atunga umuryango kuko kuri iki gihe rwose bitewe n'ibiciro aho bigeze usanga umuturage ari hasi cyane tukaba twasaba rero n'ikintu nasaba kuba na leta z'ibihugu bizagira icyo bikora kugira ngo umuturage yere kuguma hasi cyane naho atera imbere. murakoze cyane Bruce Pascal ngaha mu Rwanda ati imishahara kumbure ikwiye kuzamuka ikwiye kuduga umunyagihugu akagira aho yigejeje. Leta rero arayiteye akamo kugira ngo abanyagihugu haba mu Rwanda haba mu Burundi bashobore kugira intambwe bigejeje ko. Tuko turaganira rero kuri iki kibazo c'ubwimukira bwo mu kinyegero aho abanyagihugu usanga bafite ibibazo byinshi mu kibano mu buzima ugasanga baragiye hanze y'igihugu baravuye mu gihugu barahuye n'ibibazo ariko ibibazo bafise by'ubukene bishobora gukemuka mu gihugu. Turi kumwe n'umumenyeshamakuru wa radio televiziyo Isanganiro yakoze inkuru nyinshi ku bigeme n'abakenyezi bagiye kurondera ubuzi mu bihugu by'Abarabu n'ahandi. Ni Nduwayo turiko turarabira hamwe kino kibazo. Turumvise ko Bruce Pascal we ahamagarira leta kugira icyo ifashije abanyagihugu. Murakunze kuvugana n'amashirahamwe menshi kuri ibi bibazo, wanavuze na ONLCT ikunze kurabira hamwe ibibazo vya kiremwa muntu, ibibazo vy'abakenyezi bagenda mu mahanga. Bo none basaba iki kugira ngo bije mu buryo neza izi ngendo zice mu mategeko? Bo basaba iki amashirahamwe menshi muvugana nayo kugira ngo bigende neza? Icya mbere basaba babona ko ubwa mbere igisata kijejwe gutanga impapuro z'inzira cyokorosha ibintu kugira ngo abanyagihugu boroherwe kuronka ibitabo by'inzira. nk'ubu nk'akaroro mu Burundi i Bujumbura kugira ngo uronke igipapuro cyangwa igitabo cy'inzira passport nuko ugira demande cyangwa ubisabira ku rubuga ngurukana bumenyi rwashyizweho. ONLCT we tonfere ikabona ko urwo rubuga ari urukoreshwa n'abantu bazi gukoresha telefone, bazi ibijyanye n'ubuhinga bwa none, ku buryo bajya abanyagihugu bato bato usanga rimwe na rimwe bibagora. Bamwe uca usanga bagiye gusaba ababibafasha, abo babibafasha babaka amafaranga, ati kumbure kugira ngo ndagufashe kukuzuriza iyo formulaire umpa amafaranga, ugaca usanga rimwe na rimwe n'amafaranga agenda yiyongera kuyo bazotanga kuri icyo gitabo cy'inzira ubwaco gisanzwe kigurwa kuri uno mwanya ibihumbi 235. ayo mahera rero ugaca usanga rimwe na rimwe agenda yiyongera ko n'amahera usanga rimwe na rimwe aca babera amananiza, bakabona yuko bizobagora kuyaronka. Rero bakavuga ayo mashyirahamwe agasaba ko ubwa mbere na mbere bwo icyo gisata cyokorosha kugira ngo umuntu wese akeneye igitabo cy'inzira akironke byoroshye. Ikindi cya kabiri basaba, bavuga bati leta iramaze kumenya ko abanyagihugu bakora ubwo bwimukira buciye mu kinyegero bahari mu Burundi. Baramaze kumenya n'ibihugu benshi bajamwo
nka za omani mu bihugu by'abarabu pays du golfe arabe, baravuga za emirats arabes unis, dubai, baravuga arabi saudite, bakavuga n'ibindi bihugu by'aho mu barabu. Ubona yuko abarundi bajyamo ku bwinshi. Leta rero iheruka kugira amasezerano yo guhanahana abakozi hagati yayo leta y'u Burundi hamwe na leta y'igihugu cya arabi saudite. Bakabona ko rero muri ayo mashyirahamwe nka ONLCT ibona ko leta yogiriranira amasezerano. Telefone numva ko itugoye ku murongo wa Mushingantahe Nduwayo, ariko aragerageza kudufasha kumva uko amashyirahamwe amwe bagenda baravugana nk'abamenyeshamakuru bakurikiranira hafi y'ikibazo, ibyo basaba. Muri make twanifuje no kuronka ONLCT ngo nayo nyine itubwire icyo biyumvira, aho bahagaze. Nabo nyine twabakenye, ariko bari bifuje kubana natwe mu kiganiro. Twifuje kandi no kuvugana na Kora Recruitment Company, ni imwe mu mashyirahamwe yemerewe imbere y'amategeko gufasha abigeme n'abakenyezi kuja mu bihugu by'abarabu, kubafasha kwitegura kuja muri ivyo bihugu gukorayo. Nabo nyene twabakenye, ariko turashimiye cyane rwose ni twaba tutagishoboye kumuronka ku murongo wa telefone ngo agaruke umenyesha makuru wa radio televiziyo Isanganiro. Akaba yarakurikiraniye hafi cyane inkuru nyinshi z'abigeme n'abakenyezi bagenda baraja gukora mu bihugu vy'abarabu n'ahandi. Murantunga ni Omer Murantunga ni Omer Nduwayo umumenyesha makuru wa radio televiziyo Isanganiro. Akaba yari ku murongo wa telefone biracitse. Turabandanya dushimira abanywanyi radio Ijwi ry'Amerika nabo nyene bari kuri Facebook bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Nkuko mubizi radio ni umurongo wacu ni VOA radio yacu. Omer aragarutse ku murongo wa telefone. Nduwayo Omer, aka telefone kare katugoye, mukomeze kuvyo amwe mu mashirahamwe asaba. Ego, urumva basaba yuko nk'uko leta rero yagiraniye amasezerano yo guhanahana abakozi n'iki gihugu cya arabi saudite, yuko yobikora nk'uko nyine no mu bindi bihugu isanzwe izi yuko abarundi bajyamo, nk'iki cya Oman, muri za Dubai, abanyagihugu b'u Burundi bakunda kujya kwisumamwo. Baragaruka bakavuga bati ayo masezerano kandi yogaruka agakorwa no mu bihugu bya mu karere ka Afurika y'ubuseruko u Burundi busanzwe burimo, Kenya, Tanzania, cyane cyane aho niho bakunda kugenda, hamwe no mu bindi bihugu rero byo mu majyepfo mu bumanuko bwa Afurika. Ndavuga igihugu cya Zambia cyane, kuko nacyo abarundi bari ari benshi kandi bakunda kukijyamo ari benshi, hamwe n'ibihugu nka za Mozambique hamwe na Afurika y'Epfo. Bo babona yuko hamwe Uburundi bwogiranira ayo masezerano byokoroha ko abarundi bagiye muri ibyo bihugu bafise ibyangombwa, urupapuro rw'inzira rubarekurira kwinjira muri ibyo bihugu, n'amaviza bica byoroha yuko bashika muri ibyo bihugu bagakora byoroshye. Hanyuma ku kijyanye kumva nuko ikibazo gishobora gukemurirwa ngaha nyine mu Burundi, bakisumamo ngaha mu Burundi bakabaho. Burya Uburundi uriko uraraba densite cyangwa se demokarasi, Uburundi bufite abantu benshi. Ibikorwa nabyo uri kuraraba umurindi amashyirahamwe avuka ko, cyane umurindi w'ukuntu ibikorwa bivuka si munini cyane ku buryo abarundi bose bokwigwa, kuko wanashima muri ibyo bihugu haragenda n'abanyagihugu bato bato, bamwe baza guteka mu mazu, bamwe baza koza amasahani, bamwe baza gukoropa amazu. Urumva yuko nabo barashobora gushikirwa bakajya muri ibyo bihugu, ku buryo usanga rero ngaha i Bujumbura cyangwa mu bitagera nka za Gitega na Ngozi, abakeneye ubwo buzi badashobora kuburonka bose. Byumvikana ko hokoroshwa kumbure inzira nk'uko leta yatanguye kubikora, kugira ngo abo banyagihugu bifuza kujya kwisumamo muri ibyo bihugu bagendeyo borohewe. Nimba hari ibisabwa babimenye, hanyuma babikorereko. Urakoze cyane Omer, urakoze cyane. Kumbure abigeme n'abakenyezi bo muvuga nabo basaba iki bo mu majambo make dusozera ikiganiro? Nk'ubu tubibutse kandi ko
abatashoboye guca mu murongo wa telefone ngo batubwire intahe zabo barashobora kuza kutwandikira kuri Facebook yacu ni radio yacu VOA. Omer, abakenyezi n'abigeme bo basaba iki? abakenyezi bo bafite ubwoba. Abakenyezi bajya muri ibyo bihugu bya Oman, za Arabie Saoudite, bamaze kubona itegeko rya leta rigiye gutunganya gushaje uko izo ngendo zabo zizohora zikorwa, bafite ubwoba. Biyumvira ko leta hari amahera y'ikori bazoja barabatoza bageze muri ibyo bihugu, bagaca babona ko bizohava bituma utwo bakoreye duherera muri leta gusumba utwo bokwinjiza mu miryango yabo, mu mihana yabo. Urakoze cyane. Bafite ubwoba ko bazohava bacamo kuri. Ego, birumvikana ko bifuza gutahana amafaranga yose bakoreye ariko bazoriha ikori nta kundi. Uyu rero yari Omer Nduwayo, umenyesha makuru wa Radio Isanganiro, twa turi kumwe. Murakoze cyane, aho niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi. Omer Nduwayo, turagushimiye cyane.